ntegerezwa muri 24 heures kuronka umwanya w'umwana wanje kuko bitabaye guco batarondeye uburyo bwo bikora uburyo nabwo subundi no gusacrifier ico ukunda uragiha umwanya gutuka umwana si kintu wowe wibaza ugikoze ni kintu wibaza ko caheze ariko ni kintu umwana abika mu mutima wiwe kandi ico kintu ugasanga umwana ati na mama yarabivuze mu yandi majambo canke papa yarabivuze kuko abona abantu ba mbere umwana arabira ko akarorero yigirako. Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, turamutse mwese mudukurikirana abari mu gihugu abari hanze y'igihugu, ni mwiriwe ni mwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye. Reka kandi tubashimire abantu mudahengeshanya kudushigikira, hari abadushigikira mu kugira subscribe, hari abagira comment, hari abagira share, hari abagira na like. Mwese turabashimiye, reka tubasabire n'umugisha Imana ibaduhezagirire. Hanyuma rero kuri kamera za PITV murabona ko hari umukobwa w'akaranga mwiza bamwita Hitu. Sibyo rya mbere ari kuri PITV twarigeze kumutumira turaganira, n'umupsikologe yavyigiye kandi anabizi cyane. Twizera ko no muri kino kiganiro aza gufasha abantu benshi bari baradukurikirana n'abakunzi ba PITV. Kuri microphone ni Pacifique Nduwima, tugiye kuganira na Hitu. Isawa murakomeye. Mahoro neza pasi. Turanezerewe kubakira muri studio za PITV, misi yari myinshi, twizere ko mumeze neza. Yego ndakomeye ndashima, nkuko mubibona nasuye kandi kuza kuri radio yanyu, kuri TV yanyu plutôt ya Peace International TV. Niteka kandi ndabyishimiye kuba ngahantu. Hanyuma rero tugiye kuganira ka buhinga ka psychologue, tugiye kuganira akamaro k'ikiganiro kiri hagati y'umuvyeyi n'umwana, akamaro kari hagati y'umuvyeyi n'umwana iyo baganira. Nico kumbure tugiye kuganira ko, ariko kumbura umuntu yo kwibaza kubera iki ikiganiro hagati y'umuvyeyi n'umwana cyo bagikenewe. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Nibaza yuko ni kibazo kiragishinga abantu benshi kandi gikenewe. Ikiganiro hagati y'abavyeyi n'abana kirakenewe cyane gose kuko niwo mushinge w'imigenderanire myiza hagati y'abana n'abavyeyi. Ikindi naco kiratuma umwana cyangwa umuvyeyi ashobora kuvuga canke guserura ikiri ku mutima, akongera kandi agashobora gutanga iciyumviro ciwe ku bibazo biba biri muhira kugira ngo bitoregwe inyishu. Ikindi naco gituma bikenewe cyane nuko biratuma haba ubucuti hagati y'umwana n'umuvyeyi. Aha nico ahubwo nyene nagire ndakubaze mu bijanye n'ibigumbagumba, mbega communication canke ikiganiro hari ico kiza kungura no gufasha mu bijanye n'ibigumbagumba hagati y'umuvyeyi n'umwana? Ego cyane birabifasha kuko umuntu c'est pas un être, mumbabarire gato ukoresha igifaransa, umuntu c'est pas un être physique gusa, no umuntu ari émotionnel. Hama muri emotion hari byinshi cyane kandi nibaza yuko aho niho ahantu umuntu agira isanganya nyinshi cyane. Ikiganiro rero hagati y'umuvyeyi n'umwana mu bigumbagumba byiwe biratuma umwana agira ico bita la confiance en soi, biratuma umwana agira ico bita l'épanouissement, amererwa neza mu bigumbagumba byiwe, kandi biratuma umwana yumva yuko akunzwe. Umwana arumva ko akunzwe cyane n'umuvyeyi kuko umuvyeyi yamuhaye umwanya. Munashobora kwibaza ati mbega none kuganira, mbega umuntu yoganira gute umwana? Kuko uko umuntu aganira n'umuntu akuze nibaza ko atari kuganiriza umwana usanga bigoye. Umuvyeyi n'umwana boganira gute? Umuvyeyi n'umwana baraganira nkuko babivuze. Mbega umuvyeyi n'umwana baganira gute? Umuvyeyi n'umwana ni ibintu bisanzwe. Umwana arashobora umwana aramubaza ati biriwe gute ku ishure, byagenze gute,
wakinye nande madame vyagenze gute n'utubazo duto duto ubaza umwana muhira kenshi arege abavyeyi batabari muhira bari ku kazi mu mirimo yabo umwana yigiye ataha agasanga umuvyeyi si hari rero urashaka kumubaza muhira wiriwe gute vyagenze gute wafunguye neza tutubazo duto duto nitugenda urabaza umwana hama uto nitwo tuvyara vya bibazo binini iyo umwana ageze muri adolescence utabuka imubaza ivyo bindi ariko aba ari bindi bibazo biba bije bivanye niyo myaka afise mbega none kwitu kabuhinga hariho kumbure igituma nibihe bintu byo bituma hatabaho kuganira hagati y'umuvyeyi n'umwana bibiri canke bitatu mbere canke bine ibituma ni vyinshi nkuko wabinsavye nibaza ko novuga bitatu gusa icambere nuko hariho bimwe biri sur la vie professionnelle kujyanye n'akazi usanga umuvyeyi yirirwa ku kazi niyatashe kakanya gatonya ashobora guha umwana wiwe ngo bayage ugasanga asuye kandi muri vya bindi hari igihe bamwe bari muri basubira gukora vya bindi bari ku kazi bari muri stress y'akazi ugasanga umwana ntari ko aramuyagisha donc ibintu vy'akazi rero biratwara abavyeyi gose ugasanga ca kiganiro cari kuba hagati y'umwana ntikibaye kandi ivyo navyo biratuma haba ingorane zitari nke ku buzima bw'umwana iyo umwana utamuha umwanya wo kuyaga nawe nuko hari ibintu byinshi umwana ahura navyo nk'akarorero hari ivyo bita amagression sexuelle amagression verbale amagression physique kubera yuko atamwanya wahaye umwana ngo umuganirize umwana naheza kubwire ivyo bamubwiye muri ivyo bintu byose navuze ugasanga wowe uko witwaza akazi aho ugasanga ubuzima bw'umwana buriko burapfa ugasanga wowe uje kubitorera inyishu akaga karabaye hama ica kabiri mu bituma hataba ico kiganiro hariyo ivyo bita ama activité personnelle ama activité ugasanga umuvyeyi wa gatandatu canke isi yikonje kakanya yarakwiye guha abana agiye muri sport ama association inama amareunion yo kwishuri ugasanga ivyo vyose ni ibintu bituma hatabaho ikiganiro hagati y'umwana n'umuvyeyi ikindi cyanyuma nuko hari ikico bita manque d'organisation interne kutiorganiza interne donc mu bintu nyene bitonya nta masorti ahaba entre umuvyeyi n'umwana turabizi twese iyo habaye sorti nuko ukeneye kuganira n'umuntu muve muri vya bindi mumenyereye mujya ahantu muyage rero ugasanga ayo masorti ntigera aba ikindi naco ama vacances d'ensemble kugenda muri vacances n'abana ya ekra wirigwako ya ordinateur wirigwako usanga ntuyijana kuko numwanya wateguye urumva ko ni organisation iri interne wateguye itariki tel date nzo ndi kumwe n'abana banje kugira ngo tuyage rero ivyo vyose nibituma cyo kiyago kitabaho kandi cyo kiyago kiri très importante mu muryango abavyeyi ni babiri wowe kenshi hari gusanga mu papa avuga ati abana n'abanyina canke na nyina akabayata abana n'abase hakabura muri bo umuntu ashobora kuganiriza abana mbega bose barakenewe mu kuganiriza abana canke umwe abikoze ni sawa urakoze cyane kw'ico kibazo umwana ni wa bose umwana suwa mama umwana suwa papa umwana ni wa bose rero responsabilité yo kuyaga n'abana si ya mama gusa kuko mama arafise ivyo ashoboye na papa arafise ivyo ashoboye kandi mama arafise ivyo ashoboye ivyo adashoboye papa ashoboye nkuko papa afise ivyo adashoboye mama ashoboye rero iyo hatabaye ubwo bumwe kugira ngo habe ico kiganiro hagati y'abana babo usanga habaho icyo bita déséquilibre usanga umwana ari yatashe gose n'umuvyeyi umwe ari yatashe na mama ugasanga ikibazo yarakwiye kubwira papa agiye kukibwira mama rero kandi ivyo navyo biratuma birakrea mu mwana kutagira confiance umuvyeyi umwe kuko atamwanya muha rero mu majambo make ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana cerekeye abavyeyi bose kuko umwana ni wa bose
kumbure turiko turagira ku musozo kino kiganiro ni gute none twoshiraho ico kiganiro hagati y'umuvyeyi n'umwana, ni gute abavyeyi bohashira ico kiyago kikaba mu muryango akamenya ko ari devoir yabo? Ibituma kugira ngo mu etablisse iyo bonne relation cyangwa iyo bonne communication nuko abavyeyi by'ukuri bagira prise de conscience mu mbabare gukoresha rino jambo, bakamenya yuko abana nibo Burundi bw'ejo, niyo miryango yejo. Mu miryango iyo hatabayeho gushiraho iyo communication, ibintu byinshi birapfa mu muryango. Bega bo bikora gute? Nukubaha umwanya, sivyo? Ndabizi neza yuko umwanya uragoye, ubuzima, umuvyeyi bariko ariruka hirya, abavyeyi bariko ariruka hirya nino, ariko kandi naho biruka hirya nino, abana barakeneye presence yabo. Kuko iyo umuvyeyi ahaye umwana ubwa mbere, ikintu ca mbere umwana abona yuko umuvyeyi amwitayeho, sivyo? Rero mu buryo bwa mbere nuko ni sacrifice umuvyeyi agira. Avuga ati hamwe n'ama responsabilité mfise ntegerezwa muri 24 heures kuronka umwanya w'umwana wanje, kuko bitabaye guco batarondeye uburyo bwo bikora, uburyo nabwo subundi no gusacrifier ico ukunda uragiha umwanya. Yego rero iyo hatabaye communication, umugani wa Gandhi niwe yavuze ati ngo la communication est la base de toute chose. Iyo hatabaye communication hari byinshi bipfa, nuheza ngo umenye ivyo abana barimo. Kino rero novuga amajambo make nuko kugira ngo ivyo bibe ni sacrifice. Yego gasacrifice umwanya wawe kubw'abana bawe, kubw'ineza yabo. Okay, kugira ngo kubura turangize kino kiganiro, nigi kibabwira abavyeyi babwira nabi abana niyo ba community batabizi, batamenya ukuntu bashobora kuganira, vuga bakankama, batukana, bagira gute? Abavyeyi kumbure mwabwira iki nk'umuhinga? Nukuri ibikomere byinshi abantu bafise, bimwe birava ku majambo mabi abana babwirwa, sivyo? Gutuka umwana si kintu wowe wibaza ugikoze, ni kintu wibaza ko caheze, ariko ni kintu umwana abika mu mutima wiwe, kandi ico kintu kibi umubwiye arakigumana, kigatera mu mwana ico bita le manque de confiance en soi, kutiyemera, kigatuma umwana yama ari mu vyumviro bibi biri negatif ku buzima bwiwe. Ikindi naco ugasanga umwana ati na mama yarabivuze, mu yandi majambo canke papa yarabivuze, kuko abona abantu ba mbere umwana arabira ko akarorero yigirako. Rero abo bantu bari bakwiye kumufasha, bariko aramubwira amajambo mabi. Rero amajambo mabi uko bimeze kose ntiyubaka, ahubwo imyaka mikenya gusa, ariko ni kintu gikurikira umwana imyaka yose. Umwana umubwiye ko ari kijuju, n'umusazonanirwa azovuga ati ntibitangaje, barabimbwiye kuva kera. Mubwiye ko ataca azoshikako nuko nyene. Rero amajambo abavyeyi, umwana ndabizi abana baragora, n'abana arige baterisha abavyeyi, ariko uko biri kose muri cya kiganiro cyacu nyene kuganira hagati n'abana, gerageza muraba amajambo muvuga kugira ngo ntimukomeretse abana. Yes, bakunze wa PITV naturangirije kino kiganiro, reka dushimire Ritu yabanye natwe muri kino kiganiro. Turizera yuko abatari bake. Ritu turagushimiye. Urakoze cyane Pasi, urakoze n'abari ko baratumviriza. Musi mwiza. Twizere yuko n'ikindi giye kumbure nitwabakenera muzotwita. Ego cyane. Merci beaucoup. Reka tubasezere tuvuga ngo bye bye. Bye bye.